umugabo ari normale ataba umugabo bw'umubiri afise kuri ku ya mbere abari hagati ya 7 à 15 minutes donc ku ya mbere egome abari hagati ya 7 na 15 bikagenda biriyongera selo na endurance yo mubiri wiwe na experience y'igikogwa ntaho bishika kuri mwebwe abakenyezi ugasanga niyo iminota indugira ku minota 15 iyo kuyiraheza ariko kumva umenga ntacakoretse yego birashika cyane bivanye n'indemanwa yacu yego aho naho biba biva kuki hanini kubisanzwe nta muntu ava muhiri wabo agiye kujya ku mugabo kuko wabo barateka nta nuva muhiri wabo agiye kwambara ku mugabo kuko wabo baramwambika nta nuva muhiri wabo agiye ku mugabo kugira ngo azara musohokana parfa ku kabari kuko na papa we yarabikora bava muhira kuko imibiri yabagoye bayijanye kugira ngo itunganirizwe hariya imibiri usanzwe le fond ya mariage ni sexe no kwabirana sivyo nico gituma abantu bubakana nico kintu cambere kiri kwisonga ibindi bikaza vyunganira rero urinze uhaguruka kugira ngo uje gukora bijya bintu fefo ushiramo esthétique basi bifume bitoha harababona esthétique irabamwo cyane gose sexe ikora ibicumuro by'inyanduro ku muntu agasigara n'ivy'akame oh la la fopa rero ko bagumana n'ivy'akame bakagumana n'ivy'inyanduro byo babibabaje cyane sexe ikura ibicumuro by'inyanduruko umuntu agasigara n'ivy'akame nukuvuga usigarana ndemanwa mugaye ibicumuro byose wiri urandura sexe irabikura ugacuba umuntu muzima ka umuntu mushashi ba profite rero kwama muri makitanga amahoro ego umunezero ariko aho ni kububakanye gusa apana kubajene batarubakana kubajene hari abagabo benshi usanga bahukana n'abagore babo cyangwa ugasanga bari kubarenga ibigo bitwaza neza yuko umugore adakwije ibisabwa ndavuga bya bindi bakunda kwitwaza ngo umuntu hariho amazi vangiga adafise ku mugore ugasanga hariho ibintu umugore ngo mu mwanya wo guhuza ibitsina usanga atari hari ariko yiyumvira hariya yifashe ku matama ari ugasanga ngo ni gistati mu gitanda ngo ntabuja ngo ntagira gute ugasanga umugabo biratumye kirabaye icitwazo cyo kugira ngo arenge ibigo ugasanga nivyo birega ariko aratanga ku mukenyezi dukunda gukoresha terme ibirezima byose kavyangroba yitwa ngo nyanyoni urakoze terme y'igitanda yitwa nyanyoni yangroba vyose tuba dushatse kuvuga ngo mumvugo mbabara amatwi nyara nyonga niha jangloba le fond y'igikogwa ni bitatu nyara nyonga niha urumva rero iyo umugabo avuze ngo ujya mugore amuhoye ivyo uwo mugabo jewe niwe ntakwa amakosa ubwa mbere we urazi ivyo kunda sivyo kandi ujya muntu ari hajyana umugore wawe kubera ko utamubwira ivyo kunda kubera ko utamubwira hapfuye ngo hamenye kubera ko utamubwira ivyo umushaka ko ngo abiguhe upfumuje kumwitwarira okawu uvuga uti narabivuze ariko ntaca bikorako canke upfumuje kurenga ibigo uvuga uti narabivuze ariko ntaco abikorako Yes, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Bivaye naho uri kurakurikiranira ikiganiro ni Amsiva mutima wa Burundi nkuko musanzwe mubimenyereye. Imisi yose naho tugerageza kubazanira abatumire bagiye batandukanye kugira ngo dushimishe imitima yanyu ndetse twongere tunakuremo impanuro nyinshi zigiye zitandukanye. Abakuze, abana ndetse n'abari hagati na hagati, reka tubabwira ati shonda kuri subscribe kugira ngo ugumuronka ama exclusive news cyangwa ama exclusive interview agenda araca ku kinyamakuru cacu. No munsi dufise umutumira dasanzwe, dufise umumama w'inanaribonye ndetse umumama umwe mu bantu yagize akabonge k'imyitwarire mibi isanzwe ibera mu ngo zigiye zitandukanye, we ahitamo guhaguruka kugira ngo ashobore gutanga impanuro cyangwa ashobore kwereka ingaruka ndetse n'ibyiza bishobora kuba mu rugo rwiza rutuje canke ingaruka dushobora kuba mu rugo rutagira urutonde canke rutagira indinganizo y'ibikogwa biba bisanzwe biranga urugo. N'umama navuga yuko benshi mwagiye muramenya ku mbuga ngurukana bumenyi ariko hanura aba mama bagenzi biyo niwe dufite imbere ya kamera kuko biri kose murabona yuko aberewe cyane. Mama tubakire cyane. Murakoze cyane. Mumeze neza. Turashimwe. Mama muraberewe. Murakoze no. Imbere yuko tutangura ikiganiro cacu ndifuza yuko ndamukiza bari ko baradukurikirana mwongere munatwibwira bo muri.
ndaramukije abantu muriko muradukurikirana ndabaha n'ikaze ku mwanya tugiye kumarana ego hama ku batanzi nitwa Nsanganiye Jacqueline mugabo kenshi bantazira Tantine Jackie. Tantine Jackie. Tantine Jackie muraberewe cyane. Murakoze. Gatonya tuvuge Tantine Jackie n'umumama w'abana bangahe? Mama w'abana babiri. N'umushinga ntahumwe. Canke babiri. Abo nta mugore we bashobora kubisanzwe. Ego. Mama ni kaze ridasanzwe niryo rya mbere muduhaye akanya cyangwa muduhaye umwanya kugira ngo dushobore kuyaga. Mwiyumva gutse imbere ya kamera zacu? Kubisanzwe sindi umunwanyi w'ikamera. Sindanazikunda cyane. Kubera isura y'akazi idahora isa neza. Sinzwe nabivuga. Sindi umunwanyi w'ikamera cyane. Ego mugabo iyo bikenewe ko ndahaba nezerewe. Kabisa ikiganiro ni mu rugo. Iyo wumvise urugo wumva mwiki? Urugo rusigwa ibintu byinshi. Ego je numvise urugo numva paradizo bwa mbere. Ni paradizo naho nahantu umuntu aba mu mahoro atekaniwe. Muyandi majambo nkuko abarundi nasanze dukunda kwemvanta utuntu kandi ugasanga turaryoshe. Ni munyishu mu rugo kubisanzwe ni munyishu. Ego. Okay. Kabisa urumwe mu mama twagiye turabona ku ma réseaux sociaux ariko atanga impanuro mu ba mama bagenzi we uburyo bashobora kwitwara, uburyo bashobora kwitwara imbere y'umugabo, uburyo bashobora gutunganya ibikorwa by'urugo ndetse uburyo bashobora gushimisha cyangwa uburyo bashobora kubana n'umugabo amahoro. Ariko imbere yuko dushika hiyo hose turifuza kumenya ubuto bw'iwawe. Ubuto bw'iwawe bwari bwifashe gute? Ko bihava biguhanga. Bihava biguhanga kweri. Ngo kuko mundemanwa yanje sinkunda kwivuga. Kwa barundi ntituri beza burya. Okay. Ntituri beza. Rero ubuto bwanje nakutse nk'abandi. Mwigeme nk'abandi. Yego. Afise ishaka. Akunda cyane ko ikimurimwo kitonigwa ngo ntigiseruke. Okay. Ari nayo mpamvu ubona mvuga ivyo abandi batavuga. Hari ijambo ry'Imana nigeze kumva umukozi w'Imana yigisha ati nimba utitabira amasengesho ukarago ibyo uza kwigisha ubikurahe. Hari abandi bace bavuga ati uyu mumama yigisha ivyingo n'imiryango mbega urugo rwiwe rupanze gute? Twaba bimeze neza cyangwa nawe nyene harimo agahaza aracagwana intambara kugira ngo ashike ahandi yana. Urakoze cyane. Kuko mu vyampagurukije kugira ngo nganirize abandi ba mama ndababwire ko urugo ruga igiciro, ndababwire ko urugo ruhimbaye ni ntuntu nari nagize kubw'urugo. Narongowe nk'abandi. Mugabo sinagira amahigwe yo kuronka umugabo tuvyumva kumwe ngo turame. Urugo rwanje rero maze gupfa nagize intuntu nyinshi. Nca numva nta wundi muntu akwiye gusambura. Malgré que bitari bimvuyeko. Ivyamvuyeko. Mugabo muri jewe harimo ko ta wundi muntu numwe akwiye gusambura. Ego. Kabisa gukizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza n'urugo hari isano byo babifitaniye nini cyane. Bifitaniye isano nini cyane kuko iyo umuntu akijijwe hariho ivya heba kugira ngo abinyegu ya Kristo. Niyo umuntu arongowe hariho ivya heba kugira ngo yiyegurire gwa rugo rwiwe. Birafitaniye isano rero. Iyo ukijijwe hari ibintu uheba kugira ngo uhimbare Imana. Niyo ugiye mu rugo hari ivyo uheba kugira ngo uhimbare kujya muntu mugiye kubakana. Ko kandi ni jambo niko ribivuga ko urugo rugereranwa na Kristo. Uko Kristo ari umutwe w'ishengero niko n'umugabo aba umutwe w'ishengero. Mu yandi majambo urumva ko umugabo iyo bageranwa nka Kristo nkuko ishengero rigereranwa n'umugore. Yego cyane birafitaniye isano rero. Iyo ukijijwe vy'ukuri wubaka neza kuko ubuzi neza ko wewe uri nyegu ya Kristo uri nyegu yujya mugabo kugira ngo mugirire neza. Rero birafitaniye isano rinene cyane
umuntu ataragira ivyo ahevye kubw'urugo ntazana kubwire ko yakijijwe ko ntavyo araheba ku bwa Kristo. Ego kabisa kimwe muri byinshi mu buzima wagiye uracamo gishobora kuba caraguteye igikomere ndetse utifuza yuko umwana wawe canke umuzukuru wawe ashobora kuzocamo ndetse umva neza yuko uzobifatira umwanya munini cyane ukabitamo ingufu nyinshi cyane kugira ngo ugukomoka ku canke umwana uwo ari we wese w'igihugu cyo ikomere ntikize kumushikire n'icyayi no kwitwiga isubira muhira. Ego ni ikintu gisuzuguza cyane, kigakura ko umuntu iteka kikamushira ku itapi kweri. Rero haba mu ruvyaro rwanje je na vy'abakobwa gusa, haba mu ruvyaro rw'abandi barundi kazi, nta muntu numwe nifuriza naho atoba umurundi kazi, nta muntu numwe nifuriza gucaho naciye. Birabishe ndababaza kandi cyane. Pole sana. Marigreke naho bidushikira haro bishikira bitatuvuye ko hari nabo bishikira byavuye ko mugabo uko vyogenda kose nta muntu numwe nifuza ko ivyo bintu vyoshikira ari nayo mpamvu nahagurutse. Ego kabisa tuvuge ku ngo hari ama mariage menshi ariko arakorwa muri kino gihe umbabarire mvuge ku ba jeune cyane hari abantu bakiri bato bariko barubakana ugiye kuraba mu ama etat civil ariko arakogwa ubona arabigeme bakiri bato cyane ubona arabasore bakiri bato cyane wibaza yuko ico bakiriko kiratera inkumi n'imisore by'ubu kururumbira kubaka cyane wibaza yuko cyo bari gikimama ivyo gwaruka gubu ikiko kirarutera kurongogwa ntaco nzi mugabo hako baba mu busambanye canke mu kwisambanya borongorana kagira inzira vyo bavyiza kuruta. Rero kiriko kirabensita ntaco nzi mugabo vyombera vyiza kibaye ari ciza. Kuko urumva mu muntu ni kure dushikeyo vyo kugora. Rero utazi kimurimwo ntiwamenya nikimuteye gukora ivyo ariko arakora. Yego mu kwindwi harabaye mariage mu kwicumi na kabiri umwana aravutse hama mu kwa kane divorce biva kuki? Urakoze cyane. Kenshi muri bene zo mariage urumva ko abari umukobwa arangowe kuko bamuteye inda ari muhira. Kandi ntibisiguye ko ugiye amuteye inda yaramukunze nk'umugore yorongora agashira mu nzu. Kenshi ukunda gusanga ariko akunda abavyeyi bavuga ati ko yaguteye inda nagire gute nagutware agaca mutwara naha mutwaye nta mukunzi ntibakundanye. Ivyo bari barimwe ko ari kunezereza umubiri ndetse ko bari banaborewe imibiri kwananira kujera agaca babamwe gutyo. Nta rukundo rwabaye hagati yabo, nta consentiment bagiranye tireka dutwarane ko ari uko byabaye itegeko riri hagati y'imiryango ko mutugiriye ibi mutegezwa kugira nibi. Basha kuba arabavyeyi babigize mu ruhara ngabo ati ko amutwagenda gutegeza kumutwara bakabikola dalo biti yo kwa nkiceye bo bise ko ari ceye c'umuryango. Ariko nibamenya ahubwo ko bateye iceye umuryango do plus kuko rugero rwo ntiruzorama kandi nirutarama amakosa azogaruka ku bavyeyi bazovuga tujya mwana yarakiri muto ntibari kumurongoza kurujya muhungu bari kumurindira. Kenshi rero nkunda kuvuga ngo iyivyaye igipfu irakirigatira. Hari amakosa abana bakora mugabo atamerita kurihishwa guca bavuga ati genda mwubakane kuko naho baje kubakana siko bica birama ngo nukubera ko bateranye inda kuko muri kujya guterana inda si kenshi bavyavuye ku rukundo. Ego kabisa hari inkuru hari umwe mu basore twigeze kuyaga ashingira intahe yiwe ko yigeze kuba afise umufiance mu nyuma mutera inda muhira yanka yuko bisarisha cahitamo kumva yuko botegura mariage bakabana. Ego inyuma yo ngaba abakozi b'Imana banka kubahezagira ariko barashika baravuga ati hako dukora icaha cyo gucikira ni mutume muduhezagira canke mudusengere hasigaye muze muduhane mu nyuma. Abakozi b'Imana baranka guhezagira ubwo bugeni. Mbega abakozi b'Imana nabo bafise uruhara runini mu gusambuka canke mu kwica ingo n'imiryango mama. Ico kibazo congora kwishura kuko nkiyo nza kuba ari je wenda kibajejwe sivyo nanje sinari kubahezagira bateranye nda.
ico nakubabwira ntibanze mwicare mu vyare hama muzoze tubahezagire umwana yabonetse sivyo kuko uhezagiye umuntu afise inda vraiment jewe sindavyakira neza nanje nyomba bayiteranye ni barindire bavyare hama baheze bagire bivana rero ni na doctrine y'amashengero ico bobo biyemeje rero so novuga ngo abakozi b'Imana barashiramwe uruhara mu gusambura ingo mugaba abigira abakozi b'Imana abigira kuko bose abakozi b'Imana kuko kino gihe turafise abantu bari kubabwira abantu ngo ujya se umugore wawe ujya se umugabo wawe abantu habaye dote hakaba mariage mu rushengero no muri etat civile ugacubwira umuntu ujya muntu se umugore wiwe nyomba atari umugore w'Imana niyibizi wewe nturinde umubwira ngo ujya se umugore wiwe ngo usambure rujya rugo utazigene gubatswe rero abakozi b'Imana atari bo kino gihe bariko barasambura ingo ko hari ibintu vyigize gushika numva birandenze aho umumama yarafise n'abuzukuru abo nyene bita abakozi b'Imana bamubwiye ngo ujya mugabo sigwiwe aca sambura urugo kugira ngo yubakene n'umwana ngana n'umwana avyaye rero birashika abo bantu bita abakozi b'Imana bagasambura ingo ego kabisa bakunze kuvuga ati tubivuge tubavure ego hari abagabo benshi usanga bahukana n'abagore babo cyangwa ugasanga bariko barenga ibigo bitwaza neza yuko umugore adakwije ibisabwa ndavuga bya bindi bakunda kwitwaza ngo umuntu hariho amazi vangiga adafise ku mugore ugasanga hariho ibintu umugore ngo mu mwanya wo guhuza ibitsina usanga atari hari ariko yiyumvira hariya yifashe ku matama ari ugasanga ngo ni gisitati mu gitanda ngo ntabuja ngo ntagira gute ugasanga umugabo biratumye kirabaye icitwazo cyo kugira ngo arenge ibigo ugasanga nivyo birega ariko aratanga ku mukenyezi muri urya mwanya haba habaye ikima murakoze cyane dukunda gukoresha terme ibirezima byose kavyangroba yitwa ngo nyanyoni urakoze terme y'igitanda yitwa nyanyoni yangroba byose tuba dushatse kuvuga ngo mumvugo mbabara amatwi nyara nyonga niha jangloba le fond y'igikogwa ni bitatu nyara nyonga niha urumva rero iyo umugabo avuze ngo ujya mugore amuhoye ivyo uwo mugabo jewe niwe ntakwa amakosa ubwa mbere we urazi ivyo kunda sivyo kandi ujya muntu ari hajyana umugore wawe kubera ko utamubwira ivyo kunda kubera ko utamubwira hapfuye ngo hamenye kubera ko utamubwira ivyo umushaka ko ngo abiguhe upfumuje kumwitwarira okawu uvuga uti narabivuze ariko ntaca bikorako canke upfumuje kurenga ibigo uvuga uti narabivuze ariko ntaco abikorako kenshi rero hagati y'abantu bubakanye hageze muri iryo banga ry'igitanda nasanze barahishanya ibintu umugabo kenshi muri bo haba harimwo ngo ujya mugore arabizi vyose sivyo n'umugore muri we abazi ngo ibi ni nabigira umugabo azombaza ngo nabikuye hagaca habaho gutinyana iyo habayeho gutinyana rero hakogwa ibikorwa vy'ubupfu urumva umugore abavuga ati ibi bintu ndabizi mugabo ni nabikora umugabo acambaza iyo nabikuye sivyo umugabo nawe muri haba harimwo tujya mugore arabizi agaca arindira ko aza kubimukorera nukuvuga ni manque de communication rero ikintu gikunda gutuma abagabo baja hanze bitwaje ivyo ni manque de communication ntibaganira ngo bavugane ivyo bari kuvuga umbabarire gatonya tumere nk'abatsebera aho hantu kuko ni muri bimwe mu bivugwa cyane yuko bikunda gutandukanya ingo n'imiryango by'ubu ibyo bintu bitatu utubwiye ni nyanyoni iyo bakunze kuvuga yuko umudamu ari karemano donc biremwe muri we ariko biza gutandukanira kuri mood umugore ashobora kuba yatewe n'umugabo cyangwa kuri mood muri rusange umugore abarimo mbega naho bishika ugasanga umugore kubera ko bavuga ati niko zubakwa n'ubwo baba washavuje wagize gute ukiyaranja ubwo butatu bujana bwa nyanyoni na mari kose ukabukorera rimwe kugira ngo nezereze umugabo hama ibikurikirana ubwo butatu burajana ntibuba separe burajana ariko turemezanya neza yuko ariho n'umugore areka kubikora kandi abizi kugira ngo akomeshe umugabo
yego bivanye n'ivyo bapfuye bivanye n'ukandi ko gutahura kwiwe kuba ku rugero rwo hasi ntabaramenya icamujanye iyo wamenye icamujanye ahubwo ico nico ukora kugira ngo ubihindure mind umwigarukanire hamwe usanga mu gitanda separation yabaye umupanga ugasanga bashyize umupanga hagati ati uyu mupaka uwurenze ucugukata ndayita amakosa yo butamenya kuko iyo uzi neza icakujanye kubisanzwe nta muntu ava muhiri wabo agiye kujya ku mugabo kuko iwabo barateka nta n'uva muhiri wabo agiye kwambara ku mugabo kuko iwabo baramwambika nta n'uva muhiri wabo agiye ku mugabo kugira ngo azaramusohokana parfa ku kabari kuko na papa we yarabikora bava muhira kuko imibiri yabagoye bayijanye kugira ngo itunganirizwe hariya imibiri usanzwe le fond ya mariage ni sexe no kwabirana sivyo nico gituma abantu bubakana nico kintu cambere kiri kwisonga ibindi bikaza vyunganira rero urinze uhaguruka kugira ngo uje gukora bijya bintu fefo ushiramo esthétique basi bifume bito harababona esthétique birabamwo cyane gose mbe buri hariho esthétique bugirigishwa ego nta kintu nakimwe kitigishwa yego tuvuge rero yuko mu ngo n'imiryango by'ubu hoba habuze esthétique kugira ngo ingo zitunganire neza hariho ivyo bafata nk'ababimenyereye muga kujya babimenyereye bagasanga hariho ivyo badakwiza kabisa iyo ingenzi iri ku rugendo ibifise aho yavuye ego ibifise naho ishitse ibifise naho ibiri kiraja ego kuri wewe ugerageje kuraba intango yo kwigisha ibyingo n'imiryango ukaraba aho wavuye ukaraba naho ushitse ukaraba niyo uri kuraje hari itandukaniro wowe uri kurabona ku utarabitangura n'ubu birimo rirahari cyane kandi ntambwe ngeze ko ndayishimira nkunda kubwira abantu nti nuno munsi naho Imana yovuga ati wewe iminsi yawe yo kubaho irahagije nogenda nezerewe cyane ego aho nahereye hari hagoye sivyo aho ngeze ndabona ko ari sawa kandi afite ivyizigiro ko imbere ari heza cyane ndafite intahe nyinshi cyane kuko kenshi mu nyigisho ntanga jewe nkunda gufatira ku gitanda ndakwigisha inyigisho zijanye n'umurimo w'igitanda kenshi banavuga ko ndumugore w'igishego jo manfu l'essentiel nuko no bigishego bagakira byondemesha umutima cyane rero iyo ndiko ndaje ndabona ko ari heza kuko intahe mfise muri uno mwaka tuko turavugana ndafise intahe zingo nyinshi zakize ivyo rero birampimbara kandi naho zobaye inkingo zibiri gusa zakize nabyo nevyo mpimbaye kabisa ego tubivuge bibavure umugabo ari normal usanga afise resistance ngana gute mu gihe ariko ararangura amabanga yabungabatse ico tukivuze reka tuvuge ngo twoba tubeshe mugabo tuvuga iki gikurikira umugabo ari normal ataba umugabo bw'umubiri afise kuri ku ya mbere abari hagati ya 7 à 15 minutes donc ku ya mbere egome abari hagati ya 7 na 15 bikagenda biriyongera selo na endurance yo mubiri wiwe na experience y'igikogwa ntaho bishika kuri mwebwe abakenyezi ugasanga niyo iminota indugera ku minota 15 iyo kuyiraheza ariko kumva umenga ntacakoretse yego birashika cyane bivanye n'indemanwa yacu yego aho naho biva kuki hanini ugomba kumvugisha ibitari byo ndi imbere ya kamera ndakwibutse tuvuga nyanyoni dukoresha nyanyoni bazi ndi imbere ya kamera ndakwibutse ugomba ko mvuga ibintu bigaruka bikankura kwicubahiro kuyo ndiko ndavuga ibintu ibi bimbangukira iyo ndiko ndabivuga mu ma eglise atari imbere ya kamera ndashaka kuguha umuco wose mugabe imbere ya kamera wihangane oh la la wihangane kabisa sinshobora kuja dalofu n'umwanya wanakujanye sinshobora kuja dalofu kumvo z'umutekano w'abankurikira n'ivyo nshikiriza n'abavyumviriza yego akabisa mama n'umwanya sikirenga uko biri kose abakunzi ba About Media muraza kutwihanganira tumusanze mu ikoraniro yararimo muri kano kadinye ko kwigisha ingo n'imiryango cankwe abitegurira kubakana nta kibazo abitegura kubakana uko muri kose murabona neza yuko ari na busy cyane kuri telefone ariko mushobore kunkundira
ngira ngo tuzoshobora kuronka akandi kanya ko kugira ngo dushobore kuyaga nawe 5 ndajesho ihangane akanya nawe kugira dushobore kuyaga byinshi byisanzuye tumusanda afise umwanya ukwiriye mama sabwe ndabona muri busy kandi muranarusha bivaye n'ibikorwa muvuyemo yego munyemerere yuko kano gace gatonya bisa nkaho duteye uburoho abadukurikirana mu vyemera imbere ya kamera yuko tuzobarondera mufise akanya kugira ngo tuyage byisanzu umveretsa sivyo nakubwiye kumvo zicondi ntashaka ko abantu bambika ibara sivyo okay uko kenshi baranyidogera ngo nigisha ibintu nigombe oro hariho nivyo bapibliya ntazi ngire byabaye pibliye okay bya byafatiwe nko mu ma eglise nkuko bagaca bapibliya ntazi ningene vyagiye rero kumvo yo kugarida icondi no kubahiriza imico kama y'abarundi nkabandi n'umurundi kazi unyemere kigano ntikizoje kuri kamera ariko hamwe wowe ufise amakenga okay canke ushaka kubimenya dalofo uzundondera intari imbere ya kamera nzokubwira yego kabisa mama dufate amasegonda 10 ugire icyo uhanuye umugabo n'umugore bubakanye ugire icyo uhanuye ku mugore ugire icyo wibukije umugore inshingano muri rusangi inshingano nka 2 cyangwa 3 umugore ategerezwa kubakirako n'inshingano nka 2 cyangwa 3 umugabo ashobora kubakirako kugira ngo bize gukunda ko twita gwarugo gwabo ijuru ritoya urakoze cyane reka ntangure mvuga ngo umuntu wese ari mu rugo yabo mugabo yabo mugore abanze amenye ko ariho kugujya mugenzi wiwe nincungu yujya mugenzi wiwe nincungu y'umugabo wiwe nincungu y'umugore wiwe ikigira kabiri icabahuje no guhuza ibitsina hanene ntabwo bahujwe no gusangirira ku meza imwe ivyo nibisanzwe bahujwe no guhuza ibitsina kugira ngo bamarane inambu y'umubiri sivyo rero hageze muri ico gikorwa baze bigore bashiremwe ibirungo bashiremwe esthétique bakora ivyo kenegwa vyose kugira ngo ico gikorwa gihimbare citwa ijuru rito ndabibutsa ko ari gikorwa Imana yahezagiye kandi yishimira ifata n'umwanya wo kwasista nk'Imana nyomba rero wotambira president kugira ngo akugabire vyoba vyiza unatambiye Imana muri kiye gikorwa kugira ngo nayo ikugabire neza cyane yego cyane wari kurambwira kare ngo umuntu ataba ku karago mbega bwira abandiki etape zigize akarago ni nazo etape zigize ibanga ryo kwabirana urumva ko ari ibintu bijana nakwiye ko ntashaka kubivugira ngaha mugabo aussi longtemps que bagihumeka bazomarana umwanya muremure mu rujya mwanya muremure bazomarana bamenye ko ijuru rito bafise ari gitanda baze ba profit kuri bamwo neza sexe ikuri bicumuro by'inyanduro ku muntu agasigarana ivy'akame oh la la fopa rero ko bagumana n'ivy'akame bakagumana n'ivy'inyanduruko byo babibabaje cyane sexe iprovoka ikura ibicumuro by'inyanduruko umuntu agasigarana ivy'akame nukuvuga usigarana ndemanwa mugabe ibicumuro byose birurandura sexe irabikura ugacuba umuntu muzima ka umuntu mushashe ba profit rero kwama muri makitanga amahoro ego umunezero ariko ni kububakanye gusa apana kuba jene batarubakana kuba jene bariko barasesema Imana bavyumve mugabo kububakanye sex kuri ibicumuro by'inyanduruko umuntu agasigarana ivy'akame tugushimire cyane murakoze cyane Imana ibahezage ego mwihangane ku mwanya utabikunze ngo jeje nyene turi kumwe sigaranye inyota kubera ko mwamfatiyeho mwihangane si jewe Okay, bakunzi ba About Media n'umumama nari nababwiye ko ari umumama w'inararibonye mu bintu by'ingo n'imiryango hari byinshi tutavuze kumbure tuzobironkera akanya kugira ngo dushobore kubiyaga ntituvuze ku bajene ntituvuze ku ma couple amwe usanga hagira yuko bakora ama mariage bazumva nka mariage zo kogwa samedi jeudi ngo birapfuye ibyo byose nitwabivuze ko ariko nibaza yuko tuzoshobora kumusaba akanya kugira ngo dushobore kuyaga uko biriko cyo ndagusana gushanda kuri subscribe kugira ngo ugume ukurikirana ibiganiro byacu ciao ciao